muri jury harimo Big Fizzo harimo Baistanish harimo bandi moga rero Fizzo acavuga ati next arindi ufise irindi turara abera banezererwa mw'izina rya Yesu riba parimi. next ikintu cyose umuntu azokora azorongorwa na mpwemu yera ibintu byo kurandamuka bigabanuke ku isi. next urazi yuko hanze hari abantu bahora biyahura kubera ibintu nka bijya agahagarara hejuru ku nzu nyine akiyahura neza mu kirundi agapfa. nje nagiyo nawe nk'abantu bamba hafi nari kwiyahura niyandikisha hasigaye umunsi umwe hasigaye umunsi umwe baducishirizeho gatoya kugira twumve mbega ari rya jwi twumvise hariya niko rimeze canke bujyanye hariho video ya mbere natanguye kuririmba nangoye kuririmba ndaheza acambwira ati ndirimbe indi ndirimbo. video ya mbere indirimbo ya mbere waririmbye yari ya naririmbye indirimbo ya Tetero ariko video ntigeze igaragara. Sinzi yuko baba barayimanyuye ibyo navyo nomenya jewe cyabara sinzi ibyo navyo nomenya mu bisanzwe nakomeje kumirwa mu bandi. Impamvu yavuze uko yambwiye ngo mfite ngo fise ijwi mbega ninde yari Fizzo ngo ndaye ngo niri ngo ndimba ngo nkabasha ni kwina ngo ndaye kurimba ngo nkabasha ni kwina niko yambwiye bivanye nuko mu mutwe atayindi ndirimbo ivyo atavyo nayo niteze ibintu byose bica barakaba mu mutwe indirimbo imwe gusa uko navuga ati badwaye umunota umwe kandi amasaha yarageze kure ndaririmba nayo mfise ubwoba bwinshi kuya navuga atabwava mbwiye ubu nandirimba icongereza birayo ibindi bintu abera banezererwa mw'izina rya Yesu ribamara imibabaro rirabatinyura. next the next uwo yasaraye kandi hello bakunze ba Buja TV ni mwaramutse cyangwa mwerevanya na mwerereye nkuko musanzwe menyereye kuri mikro muri kumwe na Krista Bella nbisanzwe behind the camera tukumwe na Juma Jux BG de la Capitale. Krista nawe mekuzwa kubazanira ibiganiro bitandukanye bimwe bamwe mu bagije industry y'u Burundi abaririmbyi baba bamwe twita underground canke aba star bakomeye banditse amazina kuri Buja TV turabazana uyu munsi rero turi kumwe nande ga Jux muramubona kuri kamera umwana turi kumwe kamvuge ngo no mwana ariko araja kutwibwira neza n'umukobwa canke novuga ko ari umupetite wamenyekanye muri video iraho video turaza kuyibereka tubibutse n'umukobwa wari mwihiganwa nanje ndaririmba mwage mubibona harimo nini higanwa bateguye ryo kwerekana impano za bamwe mu gwaruka rw'u Burundi yarimo rero yatrendinze ku ka video ariko araririmba twashimye kumurondera ubwo tuganire atrendinga ku video karirimba sinzi ingene byagenze aririmba hama muri jury harimo Big Fizzo harimo Baistanish harimo bandi moga rero Fizzo acavuga ati next twamurondera turakwakira kuri kamera za Buja TV tabakire namwe next neza meze neza cyane namwe nisa n'amahoro ku bantu bashaka bakonye kuri kamera ubwa mbere amazina yiswe n'ababyeyi nitwa Kesi Fevrine Nkunzimana niyo mazina yanje niswe n'ababyeyi. ubuzima busanzwe Kesi akora iki? mu buzima busanzwe ndi umufotogenique umumodo umumodo wisanze mu higanwa rero rya igisanamu rya nanje ndaririmba gute byagenze gute kugira ngo wisange hajya ahantu wabibonye kugira ngo ujemo? mu bisanzwe bijya ibintu byarazungurutse bimaze kuzunguruka rero byaramenyekanye hamubwo nanje ndiyandikisha. we wabimenye gute bivuye kuki? je namenye kuko newe ndebonye kuri Instagram yawe biriko birazunguruka kuri Instagram umva mu bisanzwe barayipostinze hama nanje ndavuga ati niyandikisha hasigaye umunsi umwe hasigaye umunsi umwe none naciye niyandikisha ego
hama maze kwiyandikisha umunsi uragera ugeze hama naje ndagenda maze kugenda ndashikayo ujya munsi rero ujya munsi bahaba ajya amajonjora cyangwa iryo higanwa muri ko baratora uzumva ushikiriwe mbe bahamagaraga ku nimero canke mwari mutonze umurongo kuko hinjiraga umwumwe oya bahamagara ku manimero bari batanze amanimero je nayo muri ntuze ya 15h30 kubera 15h30 bakaca baheza 17h30 ubwo jewe nage bamaze guhamagara twaca tugenda rero hakaca hazarinjira umwe umva twaca dutonda reba ukabona yuko ubushikiriwe ni kesi turi kumwe kuri Bujahit wamenyekanye kuri muri video aho yari kara mu marushanwa ya nanje ndaririmba umwe mu bigeme nyene bazi kuririmba ducishirizeho gatoya kugira twumve mbega ari ryajwi twumvise hariya niko rimeze canke hari ako bongeyemo misanzwe bavuze ko kuvuze ngo kongeramo bujyanye hariho video ya mbere natanguye kuririmba nangoye kuririmba ndaheza acambwira ati ndirimbe indi ndirimbo video ya mbere indirimbo ya mbere waririmbye yari ya naririmbye indirimbo ya Tetero ariko video ntigeze igaragara sinzi yuko baba barayimanyuye ivyo navyo nomenya jewe cyaba sinzi ivyo navyo nomenya mu bisanzwe nakomeje kumirwa mu bandi none ndahubaza ikibazo kimwe wowe pene tubwire iyo video umaze kuririmba indirimbo ya mbere iyo ya Tetero abantu bose uko amakuru agiye wumva sibyo muri ko muraririmba waririmba indirimbo imwe hama gasubira indirimbo ya kabiri canke waririmba bari bateganyije ko buri muntu wese aririmba indirimbo zibiri ukarimba ya mbere ukarimba n'iya kabiri oya waririmba imwe kandi batanga umunota umwe wenyene kandi uko nari navyumvise uririmbye indirimbo y'icongereza no bace bagusubirisha canke y'urundi rurimi no bace bashaka kugusubirishamo rero mu kwinjira ngenda mvuze kamse ko nza kuririmba indirimbo y'ikirundi nta zindi ngwane nari numva mu mutwe wanje ndagenda ndaririmba ndirimbye ndaheze Yaramahoro nta muntu yandiye umutima burya yaca avuga ati ndirimbe arambaza araho yavuze ngo nta yindi ndirimbo ngo uririmba umva impamvu yavuze uko yambwiye ngo mfite ngo fise ijwi mbega ninde yari Fizzo ngo ndimba ngo nkabasha ni kwina ngo ndaye kurimba ngo nkabasha ni kwina niko yambwiye ngo ndirimbe ukundi kuntu rero nanje bivanye nuko mu mutwe atayindi ndirimbo ivyo atavyo nari niteze ibintu byose bica barakaba mu mutwe indirimbo imwe gusa uko navuga ati baduhaye umunota umwe kandi amasaha yarageze kure byari ibintu byo kwihuta indirimbo imwe ndayiririmba ndayihetse kandi nayiririmbye neza dusubiremo gato twumve naririmbye iyo nyene mvuga ko aririmbye neza naririmbye ati musore mwiza ngize iminsi nkwihweza wamawe ijiriwe bivuye kuwo mukundanye umutima nkibaza mbega ko nakwimitse unyemerera nkakugira uwanje ngwino nguteteshe kuko ndagushashaye rukundo nyumva iyo ni indirimbo ya Tetero iyo ndirimbo kuri wowe wumva wararirimbye neza wowe wumvaga waririmbye neza ukibaza impamvu yagusubije wowe wibaza ko iyo waragusubirishijemo akabwira ati rimba indi ndirimbo kubera iki wowe wiyumvira iki kubwo kuririmba neza ukumva ko baririmbye neza hama juri bagaca kugira ati ndirimba iyindi ndirimbo kubwanje kuvuga ngo kuririmba neza umuntu wese afise ahantu abageza kandi umuntu wese nta muntu ashobora gufata ngo agira amenye ikintu ngo nyene ngo direct ubwo rero ngo uramenye kuririmba vya hatari umuntu wese afise ahantu ageza nta kosa ryabayemo uko naririmbye kose kuko naririmbye aho ngeze rero uca asubizamo agaca kuvuga ngo uririmbe indi ndirimbo vyaranantangaje vyarankanze ku buryo sinzi yuko mbere yo kuja kuryama ariko aturirimba kantike muhira ubwo niyo ndirimbo yahisinza mu mutwe niyo yaciye iza ndaririmba nayo mfise ubwoba bwinshi
kuya navuga atabwava mbwiye ubu nandirimba icongereza birayo ibindi bintu. Okay. Nyuma yo kukubwira rero ngo uririmba indirimbo ufite nshaka ko kajya ka video ubundi turaza kugashiramo muri video wabona bacu uririmba indirimbo yo muri kantike aba Yesu bayita niko bayita abera hama rero ndashaka ko uturimbira gato kugira bumve rijejwe koko ni gwawe canke rijajwe ryari gwanje ngaho ririmba twumva abera banezererwa mw'izina rya Yesu ribamara imibabaro rirabatinyura. Next. For the next. Uwo yasaraye kandi. Bana jewe. Ndubwa rero ashana umego warakubanirwe sinzi ko ariko abandi babyumvise ndumumengura biza ahubwo ngira nuko yaririmbanye bwoba. Erega umviriza nk'ubunye wewe ugiye wapanze ikintu kimwe mu mutwe. Cyo ko naguma bavuga ati niwe ujanye nk'indi ndirimbo y'urundi rurimi biraza kugira baragusubirishamo ariko nanje mvuga ati jewe reka rero ngira indirimbo by'ukuri jana ndirimbo nimwe nari napanze nimwe nari nagiye uko nyene baguma umukobwa twaye kumagoma none uririmba indirimbo yawe ati je nuko nta kimwe ndamenya kumbe rero wagiye utiteguye narakimwe nari numva indirimbo nyinshi mu mutwe ariko nkaburi ico ncagura nkaburi iyo mfata kuko erega jewe na vyabaye niyandikishije nkuno munsi bica biba hari mwijoro menga baduhaye sinibuka ko bwaca hariciyemo umunsi umenga rero jewe ce ndafata mva ndagenda rero tugeze hari indani ubwo mu mutwe hari indirimbo imwe yo nyene niyo cyangwa teka ngira kanye reka ngira kanye rero hajya rero nza numva ngo iyindi ndirimbo atayo wateguye atana kimwe kiri mu mutwe umva iyo nyene niyo nayese mu mutwe indirimbo zose ngira ngo niyo no banaborotse niyabera ikirumva ngira ngo no ariko bari kumbwira ati bandanye nta nakimwe nari gutora rero cyandaganda yiririmba ndirimbye umva kubera ubwoba mbacinda saduka gose cyane umva nyine wamenga mvuye ahandi hantu ariko je novuga yuko byamaye ingufu kubera abantu benshi baravuze ibyo nagira ndakubaza ati irige higanwa rya gusiga iki muri wewe jewe wana musi ntaho ujya musi wa hari mardi umenga kasi ndavyibuka neza umenga hari mardi jewe nta kintu na kimwe nigeze niyumvira mu mutwe nari normale kuko kwa ibintu bakoranye ubwoba ntiwibuka ngo byagenze uko warindiriye hesitano no muraba batsinze yo je nashinga uwo mwanya nyine nashinge narapfuye kuvayo ndagenda sinahinduki numva mu mutwe nta kintu na kimwe cyariyo ndashika muhira ameze neza rero jeudi rero ngenda hari ibintu twaje kurondera n'umugenzi wanjye turabirondera rero hajya ku mugoroba caducana hari ku ma ice cream yegereza mikro caducajya ku ma ice cream duciye muca ku ma ice cream rero nari nambaye ziya mpuzu nyene aziya ikintu nari nahinduye ishakoshi mpindura n'intuze n'ikirato nkabona nyine abantu baguma bandaba nanje nkimva ibintu nagize ngo manira abanyere tingano banabere ubwo nyine mu mutwe nivyo nishira none ko abantu baguma bakora nyine ndavyihoza nza muri ville ana kuri rya mirongo y'amabisi imirongo nserutse umuntu sone baraba bahindukira ndimva ati nagize ashobora mwanya nyene aciye mfata ndamana ngo ati ibintu ngira ntibi normal nta kimwe naye bwamenye ko telefone naye nayizimije ndagenda ubwo canja hano nyene mfata taxi kwa nyene nanje vyaranteye ubwo umva ubona abantu bose baguma bakuraba umenga sinzi urumva mwe bari mu telefone ibiki gusa yesi yumva ikintu nakimwe ko naye niruhiye rero nshitse muhira nkishika mu nzu ngo nyene hari ibindi bintu vyaciye bicamwo biraba ibindi bintu birebire haciye umwanya nyene candugura telefone nugure telefone avant rero hari umuntu yari yakandungikiye ariko nta na kimwe nigeze ndaba nabonye
kana kakavide gusa rero ndibuka yuko nari nambaye uko onye urumva canda mwisho nyene menga nyene nta bintu vyahata ndaramutwengera nta kimwe je narinzi rero anjashizemo ya rero mbona nsanga ngira ngo n'umuntu atari bwanyandikire uwo munsi yaranyandikiye nsanga message umva umurundo bakubwiye ati message hafi hamwe mvuga ati none habaye iki ngere hajya uvuga ati reka ndamastate kuko ndabuze message gusa nyene nkabona ma message yo kujya kunaza nkabona hatangura kuza video abandi amafoto yo man ndagenda ndaraba state sanga kwera ngira ngo ku muntu wa mbere ni je ndiko ndayibonye Zoro umwanya narababaye narababaye nuka kisi wabaje niki ivyo ndega birababaje good birababaje kuko none urabona iryari ijwi ryawe rega bakasiga video nyene uri gu performing hari imbere kubera iki batashitse ko video ya mbere iya mbere nyene kubera mfite bashizeho kajya kantu kuko ariko kabaye fani umwana Disney va arindi ufise irindi turakumva abera banezeregwa mu izina rya Yesu riba next rero niko kabaye fani kuze nyene nene ubona kariko abantu batumye baje bakumenyera nta numwe yarakuze mugabo twese twaje tukumenya ko yaranzi twakumenyera ko kajya ka video nakundi narabaye camamare none jewe urabona rero kuri stati ya mbere ukabona umuntu wese urumva rero nkabona abantu baratwenga rero nico cagiye kumbabaza nanje nkabona birababaje umva nkabona nyine byambaye none ndaba ibintu byambaye biba igi nibyahe bantu uko nashanga rero ehera nararirimbye sivyo icambere video ya mbere nayimbye neza ntayibona sivyo ico ni cambere ica kabiri nciye mbona nje nuzuye ku masitata abandi ngurumva ngo Fizzo ngura umwana mubi ibintu byinshi Fizzo ko yarasarije kuburyo oye uzi gukoma induru ngo haleluya umva yaravuze haleluya kuburyo uwo munsi nayibutse muri iryo joro yaravuze haleluya kuburyo njyamye mu ijoro nguma numva amajwi ya haleluya najya bagasinzangumva si byiza natanguye kuryama jewe ingetweje natanguye kuryama dimanche ku mugoroba nyene niyakiriye navyakiriye mvuga ati ariko ubunye nta kibazo wabaye camamare reka dusoze ikiganiro ariko sinosoza ntakwaje ati mbega nakoje irige higanwa rya nanje ndaririmba niki ryagusigiye kuba umustar canke hari ibindi bintu biri inyuma jewe mu bisanzwe yegereze micro mu bisanzwe ryaransigiye ikintu ciza cane ubwa mbere bishobora kuba bibabaje icambere vyarambabaje kandi ica kabiri ibinyigisho yuko umuntu ashobora guca mu kintu kikamutusha urazi yuko hanze hari abantu bahora biyahura kubera ibintu nka birya agahagarara hejuru ku nzu nyene akiyahura neza mu kirundi agapfa nje nagiyo ntari nk'abantu bamba hafi nari kwiyahura mugarere sinumva icituma ngo wari kwiyahura wiyahuzwe niki kandi video yari wewe ni wewe waririmbye nta namwe bakubesheye nta montage yari irimo nijwi ryawe na wewe uri hajya bakatiye kajya ka video gusa bwa kwereka ingene waririmbye wari kwiyahura urwana ni none reka koko abantu bose bakumenya Wizanzwe wana nk'ubunye ikintu kizungurutse nkuko onye nta byumenyereye none gakesire kandi akubwiye ikintu kimwe nta byumenyereye ugiye mu higanwa dufate ko ijya video sibyo uza kuba wowe wibaza ko kuri wowe waririmbye nabere mpamvu bagapostinze okay dufate ko uza kuririmba neza sibyo mukazona abantu bishobora gupostinze bose bagashize kuri stati ko aririmbye neza ibikindi bikindi nabyo wari kwiyahura ko abaye umustar abantu bashobora gupostinze we ntivyari kunyohera nabyo nje muri byo nta kimwe cyari kunyohera kubera ikintu ndego wari umuntu bari bakwiye gupostinga urumva yari wari tahaye none kubera iki ha gupostinga erega hajye mwari mu majonjoro ha gupostinga abamamaye abafashije bakaza gupostinga jewe kandi c'est vrai hariho ngo n'abandi hariho n'abandi mugabo indirimbo ya West Design urumva baramubwira bati
rondera iyindi ndirimbo uririmba urabyumva kajya ka video nanje narakabonye urumva si ujya nta na kimwe ujya wewe wowe rero ushingira uvuga ko ari ikibazo kumva abandi nta na kimwe jewe kubera nyene byagenze kujyanye mu basi bari kugashira ko byose bavuga ati vyononekaye ibyo bwa mbere neza vyononekaye yari yagize yari yagerageje afite hari impamvu gusa kandi wanashima n'ikindi kintu wari wabaje cyo bati ngo byagusigiye iki sivyo ariko ikintu nashaka kuvuga c'est vrai nta nzigo birimo kuko nta nawe tuzi naye byukuri no misanzwe ndamubona uko nawambona uko oya ubunya mbona uko ni ikibazo gisoza nagira ndakoze ati ijambo rimwe dusoza ikiganiro ijambo rimwe cyangwa ikintu kimwe ushobora kubwira umuririmbyi Big Fizzo ijambo ikintu wamubwira banangirije kuri aho ikintu novuga ni kimwe si uvuga ngo ngira ndaribwirewe ubwo nya hari ikintu bavuga ngo oya jiri wasanutse rega numwe okay wakitinze numwe okay rero gira icyo ubwira Mr Big Fizzo umubwire nyene ubwire ikintu mugenera kuri uno munsi nisanzwe Big Fizzo ikintu nomubwira kandi bavuga ngo wanashima sinovuga ngo Big Fizzo bavuga ati bibigwa benshi bikumva bene byo sivyo nk'ubu unye hari ikintu bavuga reka ndaguha akarorero sivyo reka kaza kuba direct nk'ubu nka jewe sivyo c'est vrai sinakurikiranye section canke igisata ca histoire sivyo nico naco nigeze nkurikirana sivyo nakurikiranye ibindi ikintu mugabo twiga muri ivyo mumva muri histoire nk'ibintu bavyarabayeho sivyo turazi neza yuko nta muntu ashoka amenya ibintu nta muntu ashoka ava ku ntambwe ya mbere cyangwa ave ku ngazi ya mbere ngo acafata aje ku ngazi nk'ijana cyangwa ya 10 yariyo yose ivyo ntibibaho abantu je nakoze numva yuko umuntu wese ikintu cyose agenda pore pore rero kwactinga kujya uwari we wese abikora nta kamaro mbona biba birimo nta kamaro na gatoya ijambo rya nyuma mubwira dusoze ikiganiro ijambo rya nyuma namubwira mubwira hasi ko umukunda Sio. Bukata bujyajya mfise. Nta bujyajya nzi kugira abantu bose ndabo je nta muntu nanka mu buzima bwanjye. Gasigira icyo mubwira. Bari wese abwikiye no mubwira. Kwibagira mara kanatera imbere nta kindi. Agatera imbere garateye imbere yanditse. Oya. Ara atarashika. Oya. Nka hehe. Atarashika. None woja muri etaje ni baramuzi. Oya nawe bazi baramuzi oya nukuri Big Fizzo baramuzi ni cyamamare kwanza ngira ibihugu byose baramuzi nta n'igihugu kitamuzi oya ntibamuzi je cyo ndamusabiye nuko yogera kure tuzahita zikamumenya ugakazoja no muri jury zimwe za Got Talent urumva akajijamo gusa nkabijya bigize ni ngorane bijya bigize ni ngorane muri ziriya ntoze akazotera imbere bwakagera kure cyane ari Imana mushikanye reka tugushimiye cyane kese reka tugushimiye cyane ko wemeye ko tuganira nibaza ko next time ni tukurondera uzotwitaba nzobitaba cyane ko hari ikindi kintu tubashaka ngo utatubwiye ikintu burya nshaka kuvuga nuko mu kintu cyose umuntu azokora azorongorwe na mpwemu yera ibintu byo kurandamuka bigabanuke ku isi Next. Kuko muri make ninde warandamutse ku isi oya nta muntu yarandamutse kuvuze ati ibintu byo kurandamuka bigabanuke bigabanuke ku isi uranze impamvu uvuze ati ibintu byo kurandamuka bigabanuke ku isi urana nk'ubu ubu bijyanye biravamo ikintu cyitwa pressure pressure ku bantu ugasanga bibateye pressure nyine ugasanga umuntu agize ikibazo kandi bujyanye kandi bavuga ati ngo maraso baba gute ngo maraso ngo uzoyabazwa amaraso yozoyabazwa ko uwari we wese
nk'ubunye bijya anye urashobora kubiga je mbona abantu ikigaragara abakunzi wa Buja Hit kesi yarabaye n'ibyabaye biba no ku muntu atari yiteguye nk'umuntu icamamare nk'ujya anye ko adashobora nibaza ko ari cyo cyabaye je sinababaye reka ndababwiza ukuri sinababaye urazi impamvu jewe sinkababazwa n'umwana w'umuntu nikizonabe je nzobabazwa n'ibyaha byanje byanse ko mpinduka ko muga sinkababazwa n'umwana w'umuntu ahubwo iciza nuko novuga ati ibintu vyirandamuka kuko bijya bishobora kuvamo no guhahamuka ku muntu waramenyereye dufite nko kurandamuka ushobora kugwara ihahamuka Big Fizzo agabanye kurandamuka oya je ntabyo mvuze murambeshe ivyo bya Fizzo ntabyo mvuze wambwiye ati vuga akajambo sige abakunzi ba Buja Hit ibintu byo kurandamuka bigabanuka umuntu akorana ikintu umutima uri munda akora ikintu wari wese akora ikintu kiri umutima uri munda atuje kuko bituma n'umuntu ibyo akora biba bifise ishingiro. Katugushimire cyane kesi wakoze cyane kuba witabiye ubutumire bwacu. Ndabashimiye namwe Imana bakomeze. Amena. Yes, ngango ko rero kunze wa Buja Hit mwamubonye rero twe kumwe na Kesi mwumvise byinshi yavuze kigaragara cyo umwana yarakomeretse ku mutima guys nimwibaze ngo ni blague twari turimo yarakomeretse kandi akomeretswa n'abantu bon atari yizeye ko izo mpamvu zishobora kuva ko ariko tuvuge teka tugukomeze uririmba neza n'ayandi mahiganwa ahubwo reka ndakubwire ngo n'ayandi mahiganwa azotegurwa uzogende sibyo uzogende uvuga ati reka ngende ngerageze amahirwe kandi novuga ko ari nk'ubwo bagize sibyo ari nk'ubwo bagize nibaza ko next time habaye andi mahiganwa kajyamo uzobikora neza kuko wahakuye experience y'ukungene bifata imbere ya jury so mukomeze kujyego n'ibiganiro bya Buja Hit dufite ibiganiro byinshi muri no minsi tugiye kubazanira ibintu birenze tugiye gukora ama live badanje turafise n'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino tugiye kuzana muri no minsi mwitegura ibintu bishasha kuri Buja Hit na Krista guys ciao.